Nitwa Ndayize Severeshe de zone Rukina mu komine ya Mukike. Muri zone ya Rukina turongoye igikorwa cyo kwegeranya izi noti za 10 n'iza 5 kiriko kiragenda neza kuva aho ubushikiranganje butanguriye hari habari batanguye kubona kumengo ntibiriko boyagumiza hahandi bagifise kagatima ko kugumiza amafaranga mu ntuze mu mazu yabo. Ngo rero kuri iki kino gihe tugeze ko abenegihugu bariko bayazana ku ntuze ku bwinshi n'abenegihugu twakiriye gaha n'abenegihugu batari bake bari ku rugero rwiza ugereranije n'ingene indarekeze. Turiko turaraba kano gace konyene ko muri zone ya Rukina twegereyemo, hanyuma tukaraba n'amahera yari mu ntuze yakora ku mirimo ya misi yose. Uvyitegereje aya mahera turiko turabona ni menshi atari karagusohoka atari karakora. Akamo twotera abenegihugu muri zone ya Rukina nakamo kukumenya ko kwika amahera mu ntuze mu nzu ari bibi cyane, ko twitegereje nkayo twariko turegeranya turasangamo amahera womenga yari karaborera mu ntuze mu mazu yabo. Rero akamo twobatera nuko bogerageza kuyashira ku ntuze ku konti, umwene gihugu akamenya ko ayo mahera agumye mu nzu ataco yinjiriza igihugu. Umugabaro y'ukuntuze kuri konti aroye ku maposta agirira kamaro igihugu n'abene gihugu basanzwe batafise ayo mafaranga. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Cyprien, umuhanuzi wa Mustane mu vyajejwe harimo ubutunzi n'iterambere. Nkuko biriko birakorwa mu gihugu cyose, baraduteye akamo yuko tworarika abene gihugu bagatondera ku mazone yabo bazanye inoti za kera kugira ngo zizosubirizwe na shasha. Twabona yuko uri kuraraba hari abantu babatama n'abatamakazi ubabonana amafaranga bafise utobibaha, biboneka n'ingene yoba ari karafasha mu kuvyara umusaruro vyoba bitagaragara neza. Usanga yigurishiriza umwimbu w'ibiraya canke ari inka yashoye agaca abika ngaho. Amashirahamwe y'ama microfinance yoca abonerwa hagakura icigwa muri ubu buryo tubona ko usanga amahera abitse mu bene gihugu akaza afashanije n'intwaro, tukabana tubasigurira ivyiza biri mu kubika amafaranga kuri konti, na cane azi yuko yabitse kuri konti kuba ari guhomba, ahubwo babereke ko abarimwo n'inyungu, baze bababwire ivyiza birimo. Urashobora kubika amafaranga muri microfinance akaguma yunguka, hako aguma ari ahantu wavunditse wanyegeje, nayo ari wayashitse ahantu kuri konti yawe bakakungukira, hama ayo mafaranga ko ari kakoreshwa n'abandi atayo bari bafise kugira ya nyungu yawe ihetse iboneke. Turifuza yuko abene gihugu babika amafaranga yabo mu mihani wabo bavanura n'uwo mugenzo, kuko nubwo atibonekeza ko araba barara ku mugono, amafaranga vyoba vyiza ariko arakora kugira ngo abandanye ateza imbere zone, komine ndetse n'igihugu. Umwanya wo mwene gihugu atari karayakoresha abandi baba barayakoresha yindi migambi. Twebwe rero nk'abanyagihugu irisekeza ryabaye ryo gutanga amahera abanyagihugu bose dufise tudafise amakonti. Yego amahera twayatanze kandi twari tuyafise mu mihana, rero twashaka yuko kwaya mahera dutanze aya mahera muraba ukuntu yogaruka mu banyagihugu vyihuta, kuko abanyagihugu twadutunzwe no gusuma no kwikora ku ufise akanoti wasimba ku ibotike cyangwa ukajagura akantu mu isoko. Muga nkuba abanyagihugu bose dusigaye tugaragara, nta kintu dusigane mu miryango. Nico gituma rero twasaba yuko aya mahera dutanze mushobora kuyaturosa mu mwanya muto, abanyagihugu bakasubira kwisumamwo uko bahora bisumamwo, nuko tworonka inyigisho ku banyagihugu bato bato, kuko abanyagihugu bato bato mubwiye konti ntituzi konti ikimaze. Kuza mukaduha inyigisho abanyagihugu twese tukijukira ayo makonti kuziganya no kuguranana, kuko nka twe muri zone ya Rukina komine Mukike ifise kopeke
twumva ngo irima yuyu na posta kwikomine rero nkaha hafi kuri centre mu Rukina wacira microfinance cyangwa posta tukaronka ukuntu tuja turonka udufaranga tukadushira kuri konti hanyuma tugasoza tugasuma hamwe hoboneka ari poste canke microfinance canke iki yoshobora kunganira kugira ngo kuko kuva ngaha mu Rukina tugenda mukike n'urugendo rutari rutoye utagiye mukike uja mwijenda n'urugendo rutari rutoye na cane nk'abantu bariko barigira haruguru kuko amagara aragoye kugira umuntu ashobore gushikayo nico twasaba hanyuma ikindi naco kuribika mu nzerega si cyane kuribika gose mu nzu hari haba uja kurisha nk'ijye ugomba kuhava uzoja gusumisha canke ugomba kugura gahuzo canke ugomba giriki uja wabanza kukegeranya agafaranga ukegeranya buke hanyuma ukaja kuri shira kuri konti ari kubona ko rifadika kandi bahora dukunda kuvuga ngo kuguma inzu iri gusa niko abakurambere bavuga ngo ugumye uja kwakira ngo ubisize inzu iri gusa